Aserukiye umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije umupfasoni Maria Roza Nizobaza umunganizi w'uwo mushikiranganje yatanguje kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022 ibikorwa vy'umugambi ujejwe kunagura ubumenyi nihimiriza ryabo bose begwa n'ikoreshwa ry'igihingurwa bita mercure mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano y'iminamata. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE aratubwira ibijanye n'ico gikorwa n'akamaro k'uwo mugambi mushasha ku gihugu cacu c'u Burundi. Kuri no gerezo rya mbere kwezi kw'icenda ubushikiranganje bw'ibidukikije n'ubworozi buciye mu kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije OBPE bwatunganije inama ijejwe yarigamije guhimiriza abantu basanzwe bakoresha mu mirimo mu bintu byabo vya misi yose ico twita mercure. Nsubiye inyuma gatoya nuko Uburundi bwaremeje amasezerano yiswe y'iminamata ajanye no kugwanya ico bita mercure mu mirimo ya misi yose. Hanyuma haraciye igihe kitari gito Burundi butaremeza neza na neza yuko bugiye muri amasezerano. Umwaka uheze w'ibihumbi 2021 niho Uburundi bwaratifiye ayo masezerano. Baje kuratifiya amasezerano rero la convention de Minamata icisaba yuko igihugu gitegura umugambi wa mbere w'ibanze ni umugambi wo guhimiriza abene gihugu abasanzwe bimba inzahabu abakorera kunuze kwa muganga abasanzwe bano basanzwe badandaza amavuta yo kwisiga kuko muri ivyo vyose harimo ico twita mercure usanga gihunganya amagara y'abantu. Ni muri yo ntumbero rero twaciye dutegura uwo mugambi hanyuma Secretariat Convention de Minamata iratanga uburyo kugira tubanze duhimiriza bene gihugu turabe n'ingorane zibanze kuko nk'abajya basanzwe bimba inzahabu musanzwe mubizi kubera bakoresha iyo mercure mu kuronga ziyanzahabu benshi barafatwa n'ingwara zitandukanye ugasanga bafashe ingwara zo guhema bafashe n'ingwara z'urukoba benshi no gupfa bagapfa. Ariko rero kenshi babikora batabizi kuko batubwira yuko bakoresha mercure ariho izo nzahabu bazironka vyoroshe. Twashimye rero nibo twashimye guherako n'abandi bakora kwa muganga n'abakora mu bushikiranganje butandukanye aho dusanga ico kibazo cyo gukoresha mercure gisanzwe kihari. Niyo ntumbero y'ino nama twadufise no munsi. Yatanze uturorero tw'ingaruka mbi ku magara y'abantu ziterwa n'ico gihingurwa citwa mercure. Ingaruka mbi zo gukoresha mercure ziri ubwoko bwinshi. Naho ntari mu hinga mu vy'amagara y'abantu mugazi ziri ubwoko bwinshi. Dufatiye nk'akaroro kuri bano bimba inzahabu kenshi mercure bayikoresha mu kuronga inzahabu kuko niho batubwira yuko bica biborohera kandi bakazironka vyoroshe. Iyo bariko bararonga bakoresha mercure ajya amazi bakoresheje baca bayasesa mu mazi. Ayo mazi akaca atemba aja mu nzuzi. Izo nzuzi naho turazi yuko harimo ibinyabuzima bitandukanye. Harimo amafi, harimo ibindi binyabuzima abene gihugu abene guturayanywa tuyakoresha mu macu ya misi yose. Kenshi iraca haziramo za ngwara zo guhema nabi, ingwara zo kurukoba ugasanga abantu benshi bariko baragira bariko baragira ubuzima bwabo buhungabana kw'iryo koresho rya mercure. Hari n'abandi usanga iyi mercure mu mavuta menshi cyane y'amavuta badame bisiga. Niho uzosanga kenshi ugasanga imibiri yabo haje kwa mahere cyangwa ugasanga imibiri yabo haciye igihe bayise ugasanga bariko baramunyagurika ugasanga nabo nyine bariko barakuraho n'urupfu. Ikindi mercure kandi bayikoresha cyane naba kwa muganga usanga bijya bikoresho bakora mu guhoma amenyo bajye usanga amenyo yatobotse. Naho nyene hariho ivyo bakoresha harimwo iyo mercure kandi ikakigira ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu. Bajya amantu ajya amazi bogesha imiduga murazi yuko haba harimo murajya amazi harimo amavuta ayo mavuta nayo harimo usanga harimo turetse mercure usanga harimo ca cuma bita plomb. Mu bisanzwe ayo kirazira kigizirizwa yuko bayavomeza cyangwa bayakoresha ibindi bikogwa byo mu nzu. Arico gituma nk'abano basanzwe bariko bagira ama station de lavage y'imiduga canke bagira ama station service ayatunza tanga ibitoro. Hariho ivyo tubasaba na cyane gutegekanya ahantu bashira bijya bisigarira vy'amavuta canke amazi avuye muri bijya bikoresho bahejije koza kuko umuntu ubuhinga bwarerekanye yuko bifise ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu.
si ivyo gusa hariho n'amafi yo mu gihugu yo mu Tanganyika ko muri Ndagara usanga ayo mazi aba yatembeye mu kiyaga cya Tanganyika mbega two kwifata gute ico nakivuze dufate nk'akarorero nk'abimba butare mu ntara ya Cibitoke bakoresha mu kuronga inzahabu bakoresha amazi kuko bakoresha amazi ayo mazi baca yasuka mu myonga yo mu ntara ya Cibitoke iyo myonga yose murazi yuko iciza mu ruzi icayisuka mu ruzi Rusizi ha mu ruzi Rusizi nako cagwisuka muri Tanganyika bisigura yuko ya Amerika yakoreshwa mu Cibitoke mu kwimba inzahabu iratemba igashika mu gisagara ca Bujumbura igisagara ca Bujumbura abene gihugu bakajya amafi bakangwa n'amazi ko murazi yuko amazi yakoreshwa cyane cyane ngaha n'ishirahamwe Regidezo ava mu ruzi mu kiyaga Tanganyika murumva yuko haba hariho uruhererekerane go kunywa amazi arimwo iyo ntuze iyo merikire akabandanya gushika usanga mbere turiko turanakwegera n'izindi ntara n'ibindi bihugu arico gituma aya masezerano yaje kugira agabanye ingaruka mbi zotumwa n'ikoreshwa rya merikire nuvuga yuko ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu nuko ukoresheje ibikoresho canke ugiye en contact avec merikire uburuhiro umuntu arinda ntuze kwasiga ubuzima aratubwira bimwe mu vyokorwa kugira ngo ikoreshwa rya merikire rigabanuke maze amagara y'abantu abandanye akingirwa tumaze guhimiriza abene gihugu n'abasanzwe begwa nico kibazo cyo gukoresha merikire intambwe ikwirikira nuko cyo tubasigurira kuko hari ubundi buhinga nko kwimba ubutari hari ubundi buhinga bakoresha badashoboye gukoresha iyo merikire cyane cyane nk'aba bakoresha ubuhinga bakoresha ivyuma bigezweho cyo twita extraction industrielle mugari bajya bakoresha bagira extraction artisanale nibo cyane cyane bakoresha intozi yo merikire hariho rero amasezerano y'imina matera tegekanije ibindi bikoresho n'ibindi bintu bisura kuza bisubirira iyo merikire kugira haba mu kwimizahabu haba kwa muganga bano bahoma amenyo ekana amavuta yo kuyisiga hariho ibindi vyategekanijwe bishobora gusubirira iyo merikire maze magara y'abantu akabandanya amera neza mbega ivyo bishobora gusubirira merikire mu Burundi ivyo bimaze kuhashika mu Burundi biriko birashika ariko rero igituma bitaca vyihuta no kusanga hanze y'igihugu kuko murazi yuko bikoresho vyinshi haba aya ma produits chimiques canke ibindi bikoresho biza biva hanze usanga hanze rero hariho abasanzwe bafise inganda amahinguriro yakoze ivyo bikoresho bisaba rero yuko kugira bizoze biraza buke tubanza kugira ico bita reglementation y'ibisanzwe bihari hari hasanzwe hari ntuzi hari hasanzwe hari amategeko reglementa ingene ibintu biva hanze vyinjira ubu rero hazoshategurwa aya mategeko reglementa ivyo bintu vyose vyinjira byo mu merikire kugira bize biragabanuka kuko kugira bihere burundu habanza kugabanywa umurinde w'ivyinjira bivuye hanze hanyuma hakaza harinjira ibiza bije gusubirira bya bindi bisanzwe biva hanze gutyo bisanzwe biri mu gihugu stock imaze guhera abene gihugu bazoca bamenyera gukoresha ivyo biza bisubirira iyo ntuzi yo merikire